ubwa mbere hoho umuntu gupfungwa ingingo ya nyuma, ingingo ifatwa mu gihe izindi zose zabuze, kubera umuntu wese naho yoba afite yagirizwa aba ari umwere imbere yuko akubitwa n'intahe mu gahanga. Ca kabiri naco kandi nuko abajejwe intwaro bafise ivyo barangura, ariko ibijanye n'ubutungane bafise abo bibazwa. Rero kubona yuko musitanteri yashobora gutegeka guhagarika uyu canke uriya ata amategeko vyakurikijwe, ni kwa gupfunga abantu bidakurikije amategeko, gupfunga abantu kandi ata amatohoza akwiye yabaye. Icatura kandi nuko umuntu yosaba yuko abo bantu borekugwa nimba ari ivyo baronderwako bakabikora bidegemvya, kubera na burya twumvise yuko n'abajejwe amatohoza nyamiramabi bataronka ivyo bagiriza abo bantu. Mu bisanzwe mu mategeko agenga igihugu canke agenga n'imanza ziburanishwa canke n'izindi zitohozwa, nta na hamwe turumva yuko iyo umuntu yumvikanije abantu babiri ashobora gupfungwa. Ica kane naco nuko twibaza yuko iyo bari ya ngendo yo kubandanya hatotezwa abantu batari mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko bashaka yuko uwo munsi umugambwe umwe wokwiganza mu gihugu. Ikindi naco nuko umuntu yibutsa yuko Uburundi mu gihe bwemeye imigambwe myinshi, boreka abantu bose b'imigambwe itandukanye bakidegemvya bagakora ivyo amategeko abemerera, kubera ni hamwe uzosanga ejo n'ejo bundi Uburundi buriko burasubira inyuma, mu gihe umuntu wese yapfunze uwo ashatse uko avyumviriye ata amategeko yakurikijwe.